sinzi kwinginga ngo bebe kuri ngo nirwo discourse no mvugo rukundo Goro rukundo n'ubundi. Erego urukundo rugira ibihe vyiza n'ibihe bibi. We hageze ibihe bibi ucurahunga. Aya nyagize Abantu benshi iyo umuntu akubonye aravuga mbo uyu muntu R9 arubatse aracara umusore bimeze gute duha umuco kuri ako kantu. They call me L9 baby aka romantic boy wa momoji kuma trop ndabahabura maze bakumva rap yanje iri hot kandi barabizi baneke imitego myinshi maze nkayikwepa bibaza ko nazimye noneho nibikunda ndagarutse kore speed imwe ya hatari kuzimya ni Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse cyangwa imyiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yarantey TV uyu munsi twakiriye R9 ni umuririmbyi. R9 amaze gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri industry abamuzi baramuzi haba ku ma TV harinye canke mu masho agiye atandukanye. Reka ndamwakire atuza kuyaga byinshi mutari mu muziko. R9 ndaguha ikaze kuri Yarantey. Asante sana boss. Yeah, of course. Umeze neza. Kimeze bien kweli. Koko ari umujinya none byata. Wapi just nari umujinya? Tuguse cyo ndabwira cyo kuba waramutse yameze bien. Ni byiza no gushima kuko hari nk'abandi usanga byanse ko bavyuka nk'abandi usanga bagwaye cyangwa nk'abandi usanga bapfuye ariko kuba wavyutse umeze bien no kubishima n'ubundi ni vy'agaciro ariko wambaye fresh kweli. Thank you ku filme ryawe thank you just nibisanzwe. Yes R9 duheruka gusohora ingoma yitwa ngo dore imbogo ubona ufite ibihe bikorwa bishasha cyangwa uteganya ibihe ibikorwa n'ubundi birahari ni byinshi ariko tonyene ndazi n'ibyaja aho tumuzoyibona. Yeah, of course. Ndashaka dukubite freestyle y'indirimbo shasha ufise aka kanya bikira gukorera ibintu sha okay. Yeah, they call me L9 baby aka romantic boy wa momoji kuma trop ndabahabura maze bakumva rap yanje iri hot kandi barabizi baneke imitego myinshi maze nkayikwepa bibaza ko nazimye noneho nibikunda ndagarutse kore speed imwe ya hatari kuzimya ni I can't do it bro, I can't do it. Katubandanye mzee unakaza. Thank you brother. So je nagerageza kumva uburyo uririmbamwo urafise talent ariko talent yawe ntangazwa n'ukuntu umenga arahana itarenga ubibaza ko biva kuki nukubura support nukubura icyarahana itarenga. Bon tunabwira coco Mario kuba ufise talent no kuba udafise support ewa ico ni kintu sinzi uko novuga. Ico ni kintu I don't know how to say. Gusa ico ndabwira coco kuba ufise talent udafise support nko gutembera ku kiyaga ariko utazoshika. Of course biramaze gushika dodora nk'ahantu bakakwankira ntibirashika umuntu nta gaciro ibikorwa byawe ntibirashika. Yeah, ariko gusa ico ndabwira coco nkitangura byari bigoye urumva ico ndabwira coco ugitangura n'ubundi biba bigoye. Ushobora guca ushobora kuba usenga indirimbo ushobora gusanga indirimbo ya mbere par exemple ari nka audio itagira clip ewana ukiruka ukaja mu radio ukabasaba ibiganiro bamwe bakakwemera abandi bakakwankira ariko nawe ukaguma bandanya udacika intege. Yeah, ibanga ryo kudacika intege niryo wakoresheje. Je nuko niryo banga nakoresheje. Just nacitse intege sinagize gute ariko ndaguma mbandanya ngira gute mbwa kenshi narigeze naguma mbona nk'ama TV online azwiye
nkabati none nkaya nakuntu basanga ibiganiro basi tukaraba basi nabo bankoresha bamwe narabandikira bakandeka bamwe narabandikira ntibambwira ati umunsi uyu n'uyu hariho n'abandi nandikira bakambwira ati uzokora uyu munsi uyu n'uyu ukasanga hagiyemo n'ibindi bintu utari witeze ugasanga hagiyemo nk'amafere prive iwawe utaba witeze ugasanga birapfuye ariko tu ukaguma upambana ubandanya. Abantu benshi iyo umuntu akubonye aravuga ngo uyu muntu R9 arubatse aracara umusore bimeze gute duha umuco kuri ako kantu. Okay, Mario. Je ndi benshi bamaze kubimbaza. Ni benshi bamaze kumbaza ko nubatse ariko je muri make ntabwo nubatse ndacara umujene nk'abandi. Yeah. Abana baguhora iki canke ubahora iki? Bon, je naco ndabahora gusa. Ari nk'abandi usanga bigira ibintu byinshi ukabareka tu. Bon. Ariko ushaka kuvugisha nk'umukobwa ari ijya mbere ubonanye ukamusaba mumenyane urumva akabwira ati bon cyangwa akabwira ati turashaka kumenyana ati nta kibazo bon problème mukamenyana mukavugana ugasanga mubaye n'abagenzi après ubugenzi ukasanga mugiye en relation ucumva ugasanga mugiye en relation none muri abo bantu bose mumaze guhura harabuzemo n'umwe wocagura ko bavuga ngo inkweto yose ngo mu kirato cyose ngo kiba gifise ngo gikwiye we nturaronka ikirato cawe mukwira? Bon givuga ko ntararonka ikirato n'ibiki je vraiment je maze kwivuga kenshi ariko je vyanje biba biri privé. Umunsi vyashitse mu kuva ati tinaka umunsi byashitse mu kuva tinaka yararonse kirato ati naka ari mu koroshinga yararonse kirato ciwe no muzoca muyimenya. Abantu benshi bazaye uko ushaje abandi benshi bazaye uko ukiri muto muri make ufite imyaka ingana? Je imyaka yonde sishobora kwivuga ndagize ibanga kuko je cudobwira coco je ndacara umujene nk'abandi. Nibwo bivuga I don't care ko nabwo binda ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Bavuga ibyo usanga araba enemies araba haters canke bon n'ibindi byose biraba. Oya arona bavuga ati R9 yarimwe aratujana isagarondera umugore ndabajana he urava mu bujene mva mu bujene mec it's vraiment impossible bro, impossible. Okay, that's why novuga ati je ndacara umujene. Yeah, kandi aramaze kwitahura umva. Hari ikiringo c'umujene gihera ryari? I don't know. Une question piège. It's complicated. Of course. Harabavuga ati uyu mugihe utararongora no gufite imyaka 50 gumura umujene nivyo? Hano bukiri umujene. Nacho nisikura. Kubera iki? Kuko iyo umwana afite 21 akaca azana umugore agaca yitwa papa wavuye mu bujene ni kuvuga rero no mu gihe ukwije 50 ata mugore uraza no uba umujene nubwo bukiri umujene ba washaje uburi jeune n'ubundi none diko twakivuga mec jeune aba jeune mu gisagara ni benshi. I don't know. Araba jeune bari ngaha mu makati badashaka kurongora. Ubatwa ari iye mpamvu ituma abajene biki gihe badafite ubwa bwo kurongoraga abasanga bita koraboshuga dadi babarondera bo mineur
nk'aba mineur ba 15 ans 16 ans oya nk'aba mineur ba 18 ans cyangwa se nkakorondera nk'umukobwa wa 20 ans 21 ans nk'uko urumva nk'abo diaspora banera bijya n'urukundo man bajya n'urukundo ariko rero amatwi asumira ngo bijya ngo ni fake news ntabwo ari love. I don't know je mugendera tutarayaga ngo ambwiye ngo ni fake news. Okay, Siri ndacizera amajambo yavuze. Still uracizera amajambo yavuze. Mwarakoranye mwaragize ukoranye nta kiganiro mbo twarakoranye ibiganiro byinshi ava yuko aja muri rujya rukundo rwiwe ariko kuva aho yerekana ujya mukunzi niturakorana. Okay, Ekara tuvyebaza. Uzogenda none urindiriye nawe kwizijya myaka curongora No, Jesu kwa jewe. Twitege ryari none kugira tube turashoneshe. Bon jewe. Bon, ico nobwira coco Mario. Kurongora ntabwo arakuvuga ati ngo nzorongora umunsi ni plain. No, kuko arashobora kuvuga ati nzorongora umunsi w'ino gasanga ntibaye birapfuye. Now this guy, he's a liar. Yeah. Okay, television. Yeah, of course. Gusa je nashaka duhe akahistware kawe kakubaye kuko igihe wigeze kwizera umukobwa akaguhemukira kandi wari wabayiseri. Je namudada yamemukiye. Uwo wahemukiye basi. Harabanya Jeko ndibutse. Aratwigeze gukundana yaba mu Kigobe singeze kumuvuga ko ndamuvuze. Bacamumenye. Oya ndamuvuze nuko no ndamuvumeshije. Okay nanje atavye ngeneye urumva. Bon twaragize kwa dukundana kandi twari sincère. Kandi notre amour yari sincère urumva. Ewa bon biragenda bien urumva tuvugana ibiki okay undi boss ncandamwandikira kuri WhatsApp ndavuga ati salut bébé ça va mais c'est bon badanyishe ngo sinzosaka kumuvugisha no kumuhamagara ndamubaza tinone tinamubaza why not aranga kunyishura ndasubira kandi aranga kunyishura la meuf en question cyambaza kubengo yashatse kungarako byaje ndamututse iki parce que muri myaka muri myaka je ndababwira je nari nkumuvayo comment nari nkumuvayo kandi narakunda gutukana ikintu cyambere ari igitutsi cyambere cyaza fuck you navyacu tuko mudemo rero nuko cyo je te jure naramututse nyene bon kandi wamuga twavanye fosan nagira wari guperereza ukamenya icyatumye ahinduka jewe kunarimeze jewe je kuvuga ngo guperereza bikintu je suko narimeze jewe abaro ntiwamukunda twarakundana je mbwa kunarimeze jewe sinzi kwinginga ngo bebe kuri ngo nirgo discourse non mvogwa urukundo n'ubundi erego urukundo rugira ibihe byiza n'ibihe bibi wahagize ibihe bibi ucurahunga aya ntihagize ibintu bibi so wako nahunze wowe nawe umengo yashatse kunstressa ubizi gute ko atari nkaragupima oya nyiriko arampima ko na ega inyuma yabo ari andi bacambwiye ati bro jya mudada nuko ameze yambwiye ati wa agukunze aragukunda kandi ashatse kukukora karakwikora ko neza complètement reka arakinisha umutima wawe rero shahu disi nawe nagenda nimutuka kontakte zo nacinda zisuprema nacinda zidalatenga no kuri WhatsApp nacinda mu block turavanye donc ndavuga ko ni first and last dusuye kandi ku yari first and last dusuye kandi ku
kubaho in relationship wamusubiriye nawe rero vyaciye bihera gute bamusubiriye wewe kuko nyuma yaho naho ndashaka kandi kurondera undi nagiye kumurondera undi nawe nagira ndamurondera 2018 kate ngo tuvuga nawe ikintu bikirumva turavugana tango kubaza ko niba usanga bakubwira ati ngo nimero yanje wayikuye he ibikindi biki urumva tukivugana nibuvugisha ibikindi biki arambloka atabwo nawe ntavyuzi casse-toi niba twakobwa baguhora iki jewe je nacho bamara jewe gusa jewe ndacari gusa ubu vraiment je suis kwiyemera je vraiment gusa ico maze kubona jewe je ndafise igikundiro vraiment abakobwa none bipfira na bipfira tu gusa nibo usanga bigomora turashaka kudukubita iyindi freestyle ya kabiri kugira tubandanye turi muri vibe twigira muri vibe turekane n'ivy'abakobwa wowe nta na benshi nta freestyle yo gufira abademo wigeze usoma je freestyle yo gufira abademo man je ntabwo ndi L Pro bro I'm not L Pro kubita iyindi basi kubita iyindi ayo yose iyindi ayo yose yo I'm so magic and so amazing don't drop it but in day cyane I'm the rapper kandi yiyambera aho nciye shika ndabufuta nyita star boy cyangwa nyita swag boy kuko ndi up kandi ndiko biri rap nation nayo irabizi kodi denjo muri rap make shika nera freestyle ariko mama hip hop yawe ntabukana igifise kera we ndibuka rap zawe oya yani freestyle y'indirimbo ya kabiri nise I'm so easy nyene udukubita yayindi harira y'umuriro rukubita y'umwoto ushaka bari udutama y'umwoto ushaka yego ya kubikora neza no kora success byose biri so god kandi biratesa nakindi gashisha gukora ryamye byikavuga tondoro dero chukora abadere mashi aruze sana arondera uronga byose ndi mu mutwe bisaba gushaka kandi decourage shirabwo ni kupfuka duzoshika shirabwo ndwete hamwe n'ubushaka shirabwo n'umwete hamwe n'ubushake hatugira igihe uzotera imbere bose batangare ndi batakigwe yes sir zonyene nizo bakuziko cyenzo banziko none yuko muri imisi hip hop umenga ntiri hejuru cyane mu gihe yobandanga itaja hejuru urateze guhindura bon jera guhindura nzohindura R&B ishobora R&B ishobora canke Afrobeat R&B yo no shobora ugira ko ari R&B twemeze ko ishobora okay you're my everything my only one can do better trust me can be loved just now we become forever you're the one and the best ever you're my medicine nerekana gushimire cyane karakaryo keza kukuyaga nawe nizere ko n'ikindi gihe nagutumira uzotwitaba jewa ndahari n'ubundi nditayari yes kanda ku blessing ibikorwa byawe bandanye bitera imbere asante sana turizeye yuko umwaka uza tuzoyaganaho ufite ibiganiro ufite indirimbo nyinshi abisa kweli ndagushimire cyane asante sana yego reka nagushimire nawe umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up on yourself ntiwibagire kugira subscribe